duhagaze ngaha atari nka cyane nk'umushikiranganje wa mbere w'igihugu wa leta y'u Burundi, kandi atari nka cyane nk'intwazangabo nkuru mu rwego rw'umutekano, ariko nk'umukozi n'intumwa y'Imana. Amen. Dufise rero ubutumwa bugufiya. Imana yashimye ko kuri uno musi uhambaye bushikirizwa ihanga ryayo ry'Abarundi, na cyane abagumyabanga bari mu bambere bazanye icyumviro cyo gushira Imana imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo butumwa bwisunga iri jambo ry'urufatiro, umurongo waryo wa mu gitabo ca Yeremiya ku murongo w'icenda muri kigabane ca mbere iravuga ngo, maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa, Uhoraho arambarira ateshiza amajambo yanje mu kanwa kawe. Uhoraho aravuga ngo ashize amajambo yiwe mu kanwa ka Yeremiya. Yeremiya ni umuyuda, Yeremiya ni umwisirayeli. Uno musi turiko tuvugana n'Abarundi, ini ni ihanga ry'Abarundi. Uno musi amajambo agira asohoke canke amajambo yamye asohoka ntabwirwa abanyisirayeli, ntabwirwa abayuda, abwirwa Abarundi, ngo heshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Iri jambo rigitangura kuvurwa nk'uko Imana yaritanze ngo ribe icyitegererezo n'urufatiro kuri iki gikorane cyiza cyo gushimira Imana ku mugambwe CNDD-FDD, abantu bamwe bagize ubwoba, baravuga ngo mbega bigiye kumera gute ko twumva umenga ijambo riraremereye. Dufatiye ku murongo wa 10 ngo raba uyu munsi ngo ngushize ko kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura no gusangangura no guhonya no gukomvomvura, ariko rikarangiza rivuga ngo be no kubaka no guteragira. Imana iratubwira ngo nguhaye ububasha. Ubwo bubasha nubuhe? Mbega ayo mahanga nayahe? Nayo majambo rero Imana yashatse kuno munsi ava mu kanwa k'umukozi wayo ngo abwigwe ihanga ryayo ry'Abarundi. Ayo majambo ni nkingi zine Imana yandungikanye ngo ndabashikirize, nimba koko duhawe ububasha nk'Abarundi bwo kurandura, bwo gukomvomvora n'ibindi, hari nkingi zine Imana idusaba kwishigikiza. Nizo nkingi zine ngomba ndabasabe ngo umwe wese antabara azinyandikire mu mutima, antabare azinyandikire mu mutima, ashatse yifashishe inzandiko z'amaboko canke kuri ngurukana bumenyi. Ubu dufise byinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yandike, ashobora kwandika mu telefone, ashobora kwandika kuri tablete, mugabo tuzizirikane. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Ukuvayo umurongo igigabane ca 20 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Imana ivuga ya majambo yose iti, nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja, ntukagire izindi mana umbangikanye. Imana ihabwa icyubahiro. Imana irakunda cyane igihugu cy'u Burundi, ni nayo mpamvu atamunsi n'umwe rirenga itakirungikiye ubutumwa, itakirungikiye abahanuzi. Umukozi w'Imana avuye ngaha mu kanya yatubwiye ati ndimusamare, ati kuko umwe wese Imana yaramurobanuye urubuto rwiwe rutarabaho. Ariko iyo hariko haravugwa ko ukuntu Imana ikunda Burundi, harabasamara, hari n'abumviriza izindi mpwemu zizanywe na Sekibi bagatangura no kuvuga uko butari. Ariko Imana irakunda Burundi.
aya majambo yavugiwe munsi y'umusozi Sinayi, ngo mu kwezi kwa gatatu, umunsi wa mbere w'ukwezi kwa gatatu, ngo bashitse munsi y'umusozi Sinayi, bamaze iminsi bagenda mu bugaragwa bavuye mu vyara vya Farawo, ngo bicara aho hantu baba ariho bashinga amahema yabo. Bari bamaze ibihe birebire bamerewe nabi. Bamaze gushika kuri uwo musozi Sinayi, Imana ibiyerekeraho, ihamagara Mose na Aroni, irababwira ati nimuduge muga ntihagire uwundi yegera, ndababwira ivyo mubwira ihanga ryanje, kugira ngo bamenye ko ndi Imana. Iyo ni nayo nkingi ya mbere Imana yarungitse kuri uno munsi, ngo bene data hanga ry'abarundi, bagumya banga mwashagaje hano, Imana irakeneye kubibutsa yuko Imana ari Imana. Imana ari Imana yonsa, ikanatwibutsa ibyo yadukoreye, ibishishije kuri urwo rugero rw'ivyo yakoreye abanyisirayeli, ikabakura muri Egiputa, ikabajabutsa Yorodani, ikabajabutsa ikiyaga gitukura, ingabo za Farawo zigahoneramwo, ariko bo bakajabuka neza bagashika. Burya Imana yatanze ibimazi byinshi ku bansi bacu, kugira ngo uno munsi tube dushobora kuba twicaye hano, uno munsi dushobore kuba tumerewe neza. Inkingi ya mbere Imana iravuga ati mwame muzi yuko ndi ya Mana yanyu, mwame muzi yuko ndi ya Mana itabangikanywa, ngo kandi ntimumbangikanye n'izindi mana. Muhava mubwira muti mbega twebwe abarundi ko twemera Imana, Imana twoyibangikanya n'izindi mana gute? Egome turemera Imana kandi twayishize imbere koko. Ariko mbega burya muri twebwe ntabashitse hano babanje guca kwa Nyabusorongo canke kwa Gapfumu, ugasanga baje bisize n'akantu canke kandi bagahushe. Mbega burya ntawaje hano hirya yejo yari yagiye gucishiriza mwene nyina. Izo n'izindi mana barundi tubangikanya, ni Imana Data, Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli, Imana y'u Burundi. Yaba hajya twinjirira hari hicuma kiza kirapima ko umwe wese aje hano yiyejeje, n'ubu kiba kiriko kirajwiragira. None Imana yabwa icyubahiro nuko ibintu byayo bikora mu banga, kugira ntiteze urubwa abana bayo, ibaha akaryo ko kwihanura, ibaha n'akaryo ko kwigorora. Imana iratubwira ngo ntituyibangikanye n'izindi mana. Inkingi ya mbere ndabivuga mu majambo magufi magufi, kuko n'Imana yabimpaye ngo ndabivuge mu mica migufi migufi yumvikana, kugira ngo uwo ari we wese ashobore kubizirikana ntavyibagiye. Naha rero njangaruka nkavuga ati none twebwe abarundi ko twashize Imana imbere, ubwo koko turaraba ko tuyigumiza imbere yacu, ntihagire ikindi kintu kiza imbere yacu. Erega tuzirikane bene data, hari mu mwaka wa 2018 twatoye ibwirizwa shingiro, ugiye ukaribumbura ku rupapuro rwaryo rw'intangamarara handitswe ngo niwo murongo wa mbere utangura intangamarara y'ibwirizwa shingiro, ngo tuzirikanye ivyo dutegerejwe imbere y'Imana. Murumva tuvuga ngo twashize Imana imbere, tuguma tugenda gusa tuvuga ngo twashize Imana imbere, ariko ntitubivuge nka mode, ntitubivuge nk'ingendo, tubivuge nk'ingiro n'inkoro iranga ubuzima bwacu bwa misi yose. Twavyanditse mu ibwirizwa shingiro, duca turasezerana mu mwaka wa 2018 hari mu kwezi k'umunani twari harya, n'ubibuye rirahari. Mbega bene data bagumya banga, ivyo turavyibuka ko mbona yandi mabuye ari mu masaro ya bamwe bamwe yanditse ko amajambo yo mu gitabo c'Imana turibuka kuyasoma, ngo inkingi ya mbere umenye ko Imana yawe ari Imana imwe nsa, ntuyibangikanye n'izindi mana. Izo zindi mana ziri muri ivyo bintu bidukura ku Mana. Hari abafata ivyo nk'amajambo asanzwe, hari abavyitwaza bakaza mu gikorane nk'abimenyekanisha, hari ndetse n'abandi usanga bakora icyaha icyo ari cyo cyose. Erega hari n'abavuze ngo ntavyo tuzoshobora, ngo ntavyo tuzoshobora. Je ndavuga ati abagumya banga, abarundi murabishoboye koko,
dukomere Imana amashi. Turabishoboye, kuko iyo tutabishoboye n'uno munsi ntituba turi ngaha. Ariko Imana kubera idukundira dukebura ngo turabe neza, twibuke iyo nkingi ya mbere tuyifate nka nkama. Inkingi ya kabiri niyo ya mbere no kumenya ko Imana ari Imana imwe yose. Inkingi ya kabiri niyo kumenya yuko tutabwirizwa kwibangikanya n'iyindi Imana. Tutabwirizwa gusenga Bayali, gusenga Shera, gusenga izindi mana zitarizo. Reka tusimbize tuje ku nkingi igira gatatu. Imbere yuko tubabwira iyo nkingi igira gatatu, mu nkundire turabe muri iki gitabo nyene cyo Kuvayo mu gice ca 34 ku murongo wa 13 guca kwa 15. Ngo ariko muze musangangura ibicaniro vyabo, mumenagura amabuye bashinze, mutemagura inkingi bashingiye Ashera, kuko mudakwiye kugira iyindi mana musenga namba, kuko je Uhoraho izina ryanje ndi nyefuhe, ndi Imana ifuha. Nimuze mugire isezerano musezerana n'abari muri ico gihugu, kugira ngo igihe bazohurumbira ibigirwamana vyabo nk'ibimaka bakabiha ibimazi, ntihaze hagire uwo ubatumira ngo murye ku kimazi ciwe. Iyi nkingi igira gatatu rero iravuga ngo musangangure ibirindiro vyabo. Gusangangura, gukomvomvora, gutuza, kurandurana n'imizi. Aha njangaruka kuri wa murongo ugira 10 wo muri cya gice cya mbere cy'igitabo cya Yeremiya, uvuga ngo nguhaye ububasha bwo gukomvomvora no kurandura amahanga y'abami n'ibindi. Imana ibahaye ububasha bwo gukomvomvora abansi bayo. Mbega abansi b'Imana ni bande? Ayo mahanga y'abandi yabo bami nayahe? Aha, ntuzohavuja bukwa imbibe ngugiye mu Rwanda, ngugiye muri Kongo, ngugiye muri Tanzania. Ayo mahanga ari ngaha nyene. Ubwo bwami Imana ishaka kurandura buri ngaha nyene, kuko umwansi w'Imana n'umunyavyaha. Abansi b'Imana nabataja mu bugombe bwayo. Abo bataja mu bugombe bwayo nabo nyene ntibatumye ngo nibo muja gukomvomvora. Ibatumye gukomvomvora ico kibarimwo kibatuma bataja mu bugombe bwayo. Ibatumye kurandurana n'imizi icaha. Musenyure icaha n'impamvu yaco. Nimukirimire ko umukozi w'Imana yabivuze ngaha ati wandongoza uri mu kazi, ntugende ngo ubone bakora ivyaha ngo nawe wihorere ngo kazima jewe meze neza. Kandi iyo tuvuze indongozi ntituvuze ngo naba bari muri iyi tribune mubona. Iyi tribune ntibabere tribunal ngo mutangure kubacira imanza, kuko uburongozi buva mu rugo bukaduga ku mutumba bugashika no kwisonga. Umwe wese ahari n'indongozi mu vyarimwo. Mbega none aho uherereye wewe nk'indongozi mu vyurimwo, uri umukuru w'umurwi uririmba wa korale, uri umukuru w'urwaruka ku mutumba, uri umukuru wa koperative, uri umukuru w'abatagisivero, mbega uri kurarandurana n'imizi ico caha, uri kuragikomvomvora, uri kuragisenyura. Dusenyura icaha, dusenyura kaha n'umuzi wako. Iyo niyo nkingi igira gatatu. Inkingi igira kane ariyo ya nyuma, ngo hari kubaka no guteragira. Mbega ko twamaze kubona yuko inkingi ya mbere twitwaza ari kumenya Imana, tukamenya yuko inkingi ya kabiri ari kutayibangikanya n'izindi mana. Inkingi ya gatatu Imana iradusaba ngo turandure ikintu cyose kiyizinukwa, twigigwe kurabatakumenyi, ngo ntidusangire nabo, kandi koko ntitugasangire nabo, ariko ntitubirukane. Mugabo nibaza kutugendera tuze tubaho ubutumwa, tuze tubaho imfungurwa z'Imana. Niba bari bo bazotugaburira, kandi kindakigarukako, niba bari bo bazodufungurira, ahubwo bari twe tubafungurira, kuko nitwe dufise izo mfungurwa z'ubuzima nk'abana b'Imana barobanujwe amaraso ya Yesu Kristo yatusesekeye ku musaraba. Ico tukizirikane, twame tukizi. Haleluya, shengero ry'Imana.
iyi nkingi ya kane rero iravuga ngo twubake twongere duteragire. Umaze gukomvomvorwa kuraho ivyo byose, teragira mpwemu w'Imana mu mitima y'abantu. Mwene data urongoye ishengero, mwene data ufise ibikorwa bitandukanye, ni wicara utari kuravuga ubwiza bw'Imana kugira ngo uteragire iyo mbuto. Hari abagenda gutera inkuru zo kuyaga abandi, zo kwirigara, zo gutakaza umwanya, zo gupinga no guharira n'ibindi, ugasanga aho kuvuga ubutumwa bwiza mu kanwa kabo ngo babe bariko barashingira Imana, ahubwo bari mu nsaku zo gusenyurana, zo kuvugana, zo kudondana n'ibindi. Ivyo bintu ntibikarange abagumya banga bene data. Ugasanga bari mu majambo atariyo, ayo majambo tuyarandurane n'imizi. Niyo nkingi ya nyuma ivuga ngo twubake twongere duteragira imbuto nziza. Nizo nkingi zine akanwa k'umusavyi w'Imana ari nawe mukozi wanyu ngaha naje kugira ngo ndabashikirize. Imana ihabwe icubahiro. Sinorangiza ntavuze nti koko Imana irakunda Burundi, Imana irakunda umugambwe CNDD-FDD. Uzoshaka vyemere, uzoshaka vyanke, kuko nta yandi mateka yahabaye atari ku gihe nkiki. Ivyo ndabivuga ndabizi kuko jewe nanje nk'urongoye leta y'u Burundi, imigambi dushira mu ngiro ni imigambi abenegihugu batoye bakayishima baciye mu mugambwe CNDD-FDD. Ni imigambi myiza. Imana ibandanye kubakomeza, Imana ibandanye kubagirira neza. Ize muri mwebwe iteragire mu izo mbuto kugira ngo twirinde ico cyose cyo dukura ku Mana. Turarangiza tuvuga tuti bene data murongoye amatorero, mugende musengere amatorero, musengeranire nk'abakozi b'Imana, musengere igihugu kugira ngo izo mpwemu mbi zishaka Imana iri kirakinga ituma ngo nimurandurana icyaha n'akaha n'umuzi nizize zigere ku Burundi bwacu. Reka turangize dusenga gatoyi kugira ngo Imana ishishikare kudukomeza, ikomeze n'ivyavuzwe kugira ngo bibandanye guteragira imbuto nziza. Mana uhoraho uri Imana ihambaye, uri Imana iri hejuru ya vyose. Watuzinduye turi bazimu tugirira neza, udushikana hano bihererwa icubahiro. Hari abataronse ayo mahirwe, hari abataronse n'akaryo ko kuvyuka, hari n'abataronse n'akaryo ko guhema, ariko twewe wabidukoreye kubw'imbabazi n'impuhwe zawe, ubihererwa icubahiro. None turakweretse ikoraniro ryasagaje hano Mana, turakwinginze ngo icyo wavugiye hano cyose Mana kize gishikame muri bo, candikwe nk'uko wanditse ivyagezwe 10 vyawe kwibuye, kugira ngo ntibize bive mu mitima yabo. Turasengeye Mana indongozi zose, turasengeye abarongoye imigambwe, turakweretse irihanga ry'abagumya banga Mana, ni warishize imbere muri iki gihugu ngo urigirire neza Mana, ubandanye uryumvira impuhwe n'imbabazi kugira ngo data bujuri kosore aho hose Mana nk'umuvyeyi urirongore neza. Mu izina rya Yesu Kristo turakweretse iki kibanza ciza cama kiberamwe ibitangaza vyawe. Turahatuye Mana ubumana bwawe n'ugushikama kwawe, turahatuye ingabo n'ibirindiro, tukweretse intara nziza ya Gitega Mana, ni wari uzi kwizo umugwa mukuru wa politiki. None turayisengeye ngo ntihagire ikicafuza n'ikiyanduza, ico cyose kihari kibi tukiranduje ububasha n'ubushobozi bwo gusenga, tugiturije umuriro wawe data wo mu ijuru, maze tuze dushinga intahe ngo haravuzwe ijambo, harakoretse ibikorwa, tubone umwimbu. Umunsi mwiza nk'uyu tuzoronka ico dushingira intahe. Urakoze kuvyumvise kandi ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo.